Ndabagumbiriye inshuti bakundwa twongeye gusubira kuganira mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Uyu n'umunsi udasanzwe tugiye kongera kuganira amajambo adasanzwe atuganisha mu irembo rifunganye. Rero nkuko dutangura reka tubanze twiyegereze Imana, dusenga Imana, twiragize Imana kano kanya tugiye gutangura kino kiganiro. Imana ibaho umugisha. Datanye n'icubahiro, turagushimiye, urakoze kongeye kutwongera uyu munsi udasanzwe wo kongera gusangira n'ubwoko bwawe amajambo yawe ariko arafasha imitima y'abantu benshi. Rero nyemereranye n'icubahiro amajambo tugiye kuganira uyu munsi yongera akomeze abantu bose batarahinduka kugira ngo amajambo yawe arushize kubahindura mu izina ryawe ryera. Amen. Uyu munsi dufise amajambo tugiye gusangira, duzingurure Bibiliya zacu hanyuma turabe mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya igice cya 18 dusome duhereye ku murongo waho wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi ubabwire utuku niko Uhoraho abaza ati mbega abantu iyo batemvye ntibasubira kuvyuka, cyangwa umuntu iyo ahuvye inzira nasubira kugaruka. None rero niki cashubije inyuma aba bantu b'i Yerusalemu bagasubira inyuma akagirire, bakobereza ubugunge bakanka kugaruka. Narateze ugutwi ndumviriza, ariko naho bavuga ukuri nta muntu yihanye ibibi vyiwe ngo yibaze ati mbega ico nakoze ni giki. Umuntu wese apfa guhuruduka akajana inzira yiwe, ameze nk'ifarasi igenda akabushungwe yirukira mu ntambara. Amen. Rero dufise aya majambo n'amajambo umuhanuzi Yeremiya Imana yamubwiye kugira ngo abwire ubwoko bw'Imana bw'abayuda igihe bari basubiye inyuma. Dusomye igice cyawo cya 3 turabona kuna amajambo avuga ngo abayuda babenze Imana bakurikira ibigirwamana. Rero hageze igihe Abisirayeli basubira inyuma bibagira Imana, bibagira ibitangaza Imana yagiye akora mu buzima bwabo. Igihe yabakura mu gihugu barimo cinyagano cya Egiputa, Abisirayeli basubira inyuma, noneho batangura ngo gukurikira ibigirwamana, bicurira ikindi kigwamana, basubira gusenga Imana batigeze bamenya. Imana itabakuye mu gihugu cya Egiputa niyo bace bakurikira babanza gusenga. Rero Imana irarakara. Imana icubahiro cayo nishaka kugikaba n'ukindi kintu na kimwe, nishaka gusangira icubahiro cayo n'ubundi muntu numwe cyangwa n'ibigirwamana. Rero Imana irarakara, ituma umuhanuzi wayo Yeremiya iramubwira ngo genda ubwire abayuda ubabwire aya magambo. Rero yamubwiye amajambo akomeye ngo mbega iyo umuntu atemvye nasubira kuvyuka, ngo cyangwa se iyo umuntu ahuvye inzira agakurikira izindi nzira nasubira kugaruka mu nzira yo nyayo. Rero turiko turabwira irembo rifunganye. Hari abantu batakaje iri rembo rifunganye, nibisobanura ko batigeze kurimenya, barigeze kurimenya ariko barageze igihe basubira inyuma. Abisirayeli bari bazi Imana, bari barahuye nayo, bari barabonye ibitangaza vyayo, ariko mu nyuma basubira inyuma. Rero uyu munsi ngiye kugutangariza uri kurakurikirana kino kiganiro, yaba uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga, raba neza inzira uri kurafata. Ubwo niyo nzira watanguye, ni waba uri mu nzira Imana idashima, garuka. Imana iracakurondera uyu munsi, iragushaka. Reka gukebereza mu yindi nzira. Hari inzira zoroshe abantu bariko baracamwe, inzira z'umunezero, abantu hano bariko baranezerererwa, ariko si Imana iriko iragushaka uyu munsi. Imana iragushaka ngo ugaruke mu nzira yayo. Nubwo watemvye, Imana irashaka kugaruka mu nzira yayo. Ngo mbega abantu iyo baguye ntibasubira kwihana. Imana iriko iratwitegereza, iramenya bariko barihana. Imana iriko iraturaba, iramenya ibyiyumviro byacu, iramenya imitekerereze y'umuntu wari we wese, iramenya ahantu hose yo tuca. Nubwo bimwe bimwe abantu dushobora kubikora gwihishwa tukiyumvira yuko Imana itatubona,
ariko Imana iratubona, nta hantu na hamwe twoyinyegeza, nta hantu twoyihungira. Ariko urabona ko Imana iracyashaka umutima w'umuntu, iracyarondera umuntu. Imana irazi intege nke zacu, irazi ibyo tubamo. Ariko uyu munsi ndagutangariza, nubwo wiyumvira yuko Imana uyu munsi tokwakira, iraciteguye kukwakira, yicaye ku ntebe y'imbabazi, iracarondera. Nta kindi cyazanye umwana wayo ngo yaje kurondera icazimiye, icari cyarazimiye kugira ngo kizimuruke. Rero uyu munsi ndiko ndagutangariza ngo garuka mu nzira y'Imana. Birashoboka ko sinzi ahantu uri yuko warakebeye mu yindi nzira, birashoboka ko warakoze ikindi cyaha kikagutandukanya n'Imana. Garuka mu nzira y'Imana, Imana iracyakurondera. Ndikari iki kiganiro rero turacavugana ayandi magambo, tuzosubira kuvugana ku munsi wa gatatu ayandi majambo adasanzwe kugira ngo twumve ese iyo umuntu yasubiye inyuma biracyashoboka yuko Imana ishobora kumwakira. Iyo umuntu yataye irembo rifunganye biracyashoboka ko Imana isubira kumwakira. Uyu munsi nyumviriza, haracyari ibyizigiro yuko Imana yosubira kukwakira mu biganza byayo. Imana ibaho umugisha, Imana ihezagira umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro kandi kireko kirahindura mu izina rya Yesu, amen. Nkuko twatangiye dusenga, reka n'ubundi dusenge. Imana datanye n'icubahiro, ndagushimiye ku muntu wese ariko arumviriza amajambo. Birashoboka ko umuntu ariko arayumviriza akaba yarasubiye inyuma, akaba yarakebereye mu zindi nzira, agakurikira imana zitigeze kuba Imana, akibagira Imana yamukuye mu bihe byari bitandukanye. Rero uyu munsi Imana ndiko ndasengera umuntu wese ariko aritahura, genderera umutima w'umuntu wese ariko arafashwa n'aya majambo kugira ngo ahindukire agaruke mu nzira yawe mu izina ryawe ryera, amen. Yana umukozi w'Imana Ndayize Jean Claude, turiko turaganira kino kiganiro irembo rifunganye. Imana ibaho umugisha kandi bahezagire mu izina rya Yesu, amen.